nkuko bisanzwe je nkunze kuba numva bayita amazi y'abagore kuko je navukiye ngankurira ngaha rero ndakunze kuba mbona abantu bose barengana bahagarara bakavoma ayo mazi bakayatwara bakayakoresha. Uba wumva ko afise akamaro kahe? Mu bisanzwe jewe amazi y'abagore byo maze kumva rimwe na rimwe nakunze kuba numva ko afise akamaro kwa kenyeze ko jewe ntayo ndakoresha sinovuga ngo afise akamaro kameze uko mugabo abamaze kuba bayakoresha baravuga yuko afise akamaro. Nivyo bintu nivyo kweli? Yego cyane amazi arakora neza. Akabafasha nyene ivyo bintu baba bakeneye bakabironka. Ndagenda yazi. Uramaze kuyakoresha? Yego cyane. Amazi ava ahantu bita mu Kavugangwe hejuru iyo ruguru. Kavugangwe iri muri ntariya. Iri mu ntara ya Rumonge muri commune Muhuta. Umaze kuyafata maze kuyafata nawe umugabo mubakanye arasikirwa akamererwa neza ibintu bigahinduka. Turi muri rwa rugamba rwo nuvuga rwo guha agaciro cyane cyane ibibanza vy'irati kuko urabona yuko aramaze atangaje amazi ava ku musozi dusanzwe tuzi ko ari amazi nuvuga amazi y'umwami hariya kuri kote gwena mu Kayanza abakaba aranandi ava ku musozi ngaha ubona ari iki twakora kugira ngo ayo mazi azarinjiriza nuvuga igihugu cyacu. Bonjour mesdames et messieurs, le monde de Abuja Flavor. This is Irebe Media, the one of the best for this industry of Abuja Flavor. Takinya makuru, chama kibazana makuru, ameze neza cyane makuru mashasha, makuru ari updates. Ndakubaira ati rero, kuri migoro kumura beni ikinyamakuru naco ni Irebe Media, Irebe FM nuvuga megahertz 91 n'ibice 4 cyangwa ibice 40 bibanye ni radio yawe. Ndakubaira ati rero kuri migoro kumura beni behind the camera na CK Profession. Murabona naho turi mu Rumonge hano bita mu Nyaruhongoki. Deja murabona ishusho iri nyuma yanje. Murabona ko ari amazi. Twagerageje kubaza abantu baba nyene hafi batubariye yuko aya mazi benshi bakuze bayabona kunyene bavuga ngo ava kure. Bafise uburyo bahita nimba bavuze ko ari amazi ngo na amazi y'abagore na amazi y'abagore rero turamenya amazi yava uko bigenda mbega bimeze gute mbega ibi bitangaza biri mu Burundi gabasha bimeze gute tuzi ko ari andi mazi asanzwe ava ku musozi murazi amazi y'abami umwami yaramanuka akagenda hajyanye urahazi uri kugenda mu Kayanza hariya amazi ava ku musozi he nayo nayandi ngaha anye mu Burundi urabona yuko ibibanza vy'iratiro tubisa ari byinshi cyane mbega wibaza yuko amateka y'amazi ari amazi nyabaki wibaza yuko akiza ingwara izahe wibaza yuko iyo yanyoye bigenda gute dusanzwe tuzi ko dusanzwe dufise amazi meza ya Tanganyika none aya mazi yoyo akazi kayo nayaki mbega bimeta gute urabona ko ari bahari agaca genda tujista agaca yisesa mu kiyaga cyacu ciza Tanganyika reka tugerageze tubaze na cyane cyane ko basanzwe bahaba n'abasanzwe bakora twabasanze kugira ngo batwiganire batubare kubijanye n'amateka y'ano mazi amazi ngo y'abagore. Yes ndako baratsindi Irebe Media inyamakuru kimeze neza cyane kiba amakuru ari update bandondera kumbere ababizi neza abidusigurire twagiye twumva batubare ko ari amazi y'abagore. Maze salamu biraza neza Buren turashema witeka mbere bakwitande yabanyita Sengiyumva Patrick Sengiyumva Patrick tugusanze muri kino kibanza uri gukora iki ngaha turi mu kazi ka mesi yose kugira ngo turabe iri soko ntirizibe dukuraho ibisenya amabuye kugira ngo amazi ahite neza kwereka none muri ko muragwana kugira ngo iri soko ntirizibe ribafitiye akamaro ka kugira ngo ibarabara ribandanye rihita kubera huzuye urugendo rurahagarara abantu uruza n'uruza rukagabanuka. Ati mbega rero muko mugerageza kugira ngo ino soko ntizibiri barabara rino soko rirashobora kuzura ku buryo rizibiri barabara riruzura hose ugasanga amazi yadengeye imodoka zigahagarara Simuka dusanga ziko zikatira zisubira inyuma izindi zikata zisubira inyuma bidakunda ko zimwe zibandanyo zaca ngo izindi zibandanyo zaca. Ati rero muko mukora ibikorwa kugira ngo ibarabara gume rihita neza ibarabara rafite akamaro kenshi rero none gashaho byinshi tufungura biba bice muri rino barabara niyo mpamvu tuba dukwiye kuguma tuhikurikirana kugira ntirizibe na cyane cyane ni muri bya bikorwa by'iterambere kugira ngo tugere muri ya vision 40-60 sivyo none igihugu cifasha igihugu giteye imbere sivyo none kandi na cyane cyane ibikorwa nk'ibi birafasha niyo ibarabara rikozwe neza n'ibitandazwe mu birengana neza n'impanuka zikaba zikeye sivyo none ego twabasanze ngano none boss bavuze ko bitwa gute nawe Nitwa Manirakiza Omar. Manirakiza Omar. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Uko Sheikh wa Mufti. Mimi ni muumini kama wengine. Muumini kama mtu kama mwingine. Kabisa. Twahuye n'ukumbe n'umuzima ngaha araza kudusigurira ati byinshi cyane kubijanye na kino kibanza. Tunaona uko unafanya kazi hapa. Na sasa Sheikh, wavuze ko witwa Omar? Nitwa Omar. Sasa Omar, sasa munachivuza comment mbega kweri kimwe ko murakora bino bikorwa hano. Isanzwe turiko turakora bino bikorwa hano kugira ngo zino business ntizizibe. Kandi aya mazi rimwe na rimwe tugiye kuraba na amazi y'iratiro kuko benshi barayakoresha
nkuko bisanzwe je nkunze kuba numva bayita amazi y'abagore kuko je navukiye ngankurira ngaha rero ndakunze kuba mbona abantu bose barengana bahagarara bakavoma ayo mazi bakayatwara bakayakoresha kuko no mu bantu bavuka ngaha bamwe ayo mazi arabafasha kuko nk'umuntu arashobora gushika hariya arashobora guhagarara ngaha ku barabara akamutuma ati muvomera amazi hariya akamuha 5,000 muha 5,000 uwo munsi abana bakarara bariyo akavunde nuko bimeze kuko ivyo muri ino si muri ino benshi murabibona nyene bimeze yego sigura ko ayo mazi benshi baraza kuyavoma ko rero cyane barayavoma ko rimwe na rimwe iyo mwaya mamusha ngaha mubibonye kuko amamodoka menshi arakunda kubahagarara ngaho bamwe bakagenda bakayoga abandi bakayavoma bakayatwara kuko bagenda bavuga yuko afise akamaro kanini cyane kuko hari n'abahora baza koga hajya bavuga ko hari amazi y'amashuha muri ico kiyaga Tanganyika haya yisuka yego ati rero nka bimwe bamaze kumva woba wumva ko afise akamaro ka musanzwe jewe amazi y'abagore byo maze kumva rimwe na rimwe nakunze kuba numva ko afise akamaro kwa kenyezi ko jewe ntayo ndakoresha sinovuga ngo afise akamaro kameze uko mugabo abamaze kuba bayakoresha baravuga yuko afise akamaro kwa kenyezi akamaro afise rero kwa kenyezi sino gatahura kuko rimwe na rimwe singenda mu bintu by'imiti birazo none bisigura yuko afise akamaro ku bakenyezi wewe namukenyezi ufise ntayo uramuvomera umukenyezi namufise ariko nta mazi ntaya asura arakoresha yego ariko uramaze kuyana je nubundi ndayanwa ko niriwe ngaha nkanyoterwa ndayanywa nawe urasara ushaka kunywa amazi y'abagore kuri aya mazi bayita usa y'abagore kuko yaba y'abagore ari umugore ugira amazi angana nkuko nubona ko byose ari bibara tuca kiba ikibazo none ko bayise amazi y'abagore musanzwe kugira bayita amazi y'abagore je cyo novuga kanini hajya hariyo agatoboro muri rijya buyubona nk'iyo imvura yaguye ikagwa ari nyinshi hajya amazi arakubita kugeza hagwa mu barabara aciye hejuru kabisa Yes, ati rero turetse ivyo by'abagore mbega nta kindi kintu novuga ayo mazi y'abavura ayo mazi nta kindi novuga ko yo bavura kweri ko numva yuko akoreshwa kenshi n'abagore mu majambo make abayavoma rero cyane ushitse kuvuga ko ari abagore se n'abagore gusa n'abagabo bavuye mu gisagara ca Bujumbura baraza bakayavoma bakayatwara abagabo yego bakayanwa sinzi ko bayanywa barayavoma bakayatwara iyo bayatwara ntahonzi yes ni kibazo umuntu acifuza kumenya ati mbega aya mazi tuyaravye ukuntu azomenga nahantu menga babuguriye ibombo canke itiyo yatobotse canke nyene namazi menshi nyiroma ko ari menshi turabona ko namwe muko baragerageza kuyategura neza kugira ngo nave yuzura mwibarabara nkuko mabitu bariko hari gihe aba menshi cyane ku buryo yuzura no mwibarabara sinone aya mazi ava hehe aya mazi neza na neza ahantu ava bikuvuga ko uyu mutumba wa Nkuba n'umutumba muremure cyane aya mazi ava ahantu bita mu Kavugangwe hejuru iyo ruguru Kavugangwe iri muri ntariya iri mu ntara ya Rumonge muri commune Muhuta muri zone Gitazi yego ni muri nyene commune nyene ku mutumba wa Nkuba nukuvuga ko agabura umutumba wa Nkuba n'umutumba wa Rutunga none ayo mazi acava hehe exactement ava hehe ava hasi aduga hejuru bigenda gute musanzwe amazi ava hasi ava hasi yonyene aduga gacaza nukuvuga ko iyava muri source yayo ava hasi azahimbitse urumva ko ari amazi kabisa kwera amazi yiratiro kabisa kwe nayiratiro nyene kuko yaba tarayiratiro n'abantu bayakoresha gusa rimwe na rimwe turavye imvura niyo tuguma tubona imera nk'itwononera no mazi imvura niyo nona yego imvura yaguye amazi araba menshi cyane nico gituma ubona n'aya mabuye tuguma tuyigeza ku ruhande usanga amabuye yazibiye ibarabara amabiza akaziba usanga ari ibindi bintu kabisa yes boss bakwita gute Jean Dodier kweri kuri ngaha uje kuvoma amazi y'abagore nawe oyaye sa nariko ndengana ego iki kibanza tucite ikibanza ciratiro canke gisanzwe ari ikibanza ciratiro oya gisanzwe ari ikibanza ciratiro kabisa ego wewe wakuze wumva aya mazi bayavuga gute aya mazi ndakuze ndumva ko ari amazi y'abagore vraiment amakwaseri menshi amagare ngaho urabona hagarara ariko avoma ayo mazi nkuko mugenzanzase yasanzwe ari yabivuze barahora batanga n'amahera kugira ngo babavomera ayo mazi ego none umaze kumva wewe ayo mazi cyamaze umva ico bari giki ayo mazi vraiment atawo benshi burimwo nukuri kudasanzwe ku ba mama kenshi hariho aho usanga bataramangana n'umugabo mu buryo usanga ego amaze kuba kena ayo mazi arashobora kuba aza kuyavoma ayo mazi akamugirira akamaro
ego kumwe n'umama mama biti ni amahoro ego n'amahoro turashima biraza neza ego twagusanze ngaha kuntu uvuga kuri aya mazi ava ku musozi bayita gute mbere bayita akavugangwa ariko bayita amazi y'abagore n'ivyo bintu nivyo kweli ego cyane amazi arakora neza akabafasha nyene ivyo bintu baba bakeneye bakabironka ndagenda yazi uramaze kuyakoresha ego cyane ahora bigufasha uyanyoye ukabona ivyo bintu mwaba mwifuza ko bibafasha bikagenda neza cyane yarafashije ndayazi yes na cyane cyane ko tubizi neza yuko urugo rwubaka mu buryo bwinshi none biba bimaze iki none kugira uvuga ayo mazi ko muri kuravuga umaze kuyafata nawe umugabo mubakanye arasikirwa akamererwa neza ibintu bigahinduka yego none burya kwera ivyo bonye biri mu bituma urugo rubarenza kwera yego cyane murazi ko ingo zikunda gusambuka kuri ivyo yego karumva bigoye kwera abakenyezi kwera birabagora kwera birasika yego birasika ati rero nawe bamaze kuyakoresha rero yego cyane ndama ndaza kuyavoma nkakoresha none turetse ivyo bintu abagore mwebwe abafasha nta bindi bintu none vyoba abafasha asa ndamenye kuri ico kintu kwera wewe urakoresha wenye canke nawe nyine barabagutuma uje kuyavomera abandi manza kuyavomera abandi bakantuma abadasoboye kuhasika none badashoboye kubashika bibabuzwa niki hagihe abatera ubwoba gusika amahera ingene asungumuka kujya kunashungumuka hariya none mu kuyavoma ntimakwiye yarindiriye canke mu kuyasange hariya hejuru nyene yasanga hajya hejuru hajya hameze nk'ahateze nawe urani ingene hameze hajya hanakorokera umva simakwiye yasange hajya hasi simakwiye yasange hariya hejuru muri hajya hano gakorokeramo kashuvoma nyene ukazura afata igikombe ku munsi none umugabo we anashobora kuyana arasobora kuyanwa arashobora kuyanwa kimwe gusa urumva arafasha abagore cyane nta wavuze ko atabindi bintu bivura n'ibivura ivyo nyene gusa semenye ivyo nyene wavuze ko witwa gute yitwa Hakizimana Emeline Hakizimana Emeline aha anye tukaba turi he tukaba turi ku mazi y'abagore batazira kavugangwa ariko wakuze wiyumva bayita gute amazi y'abagore rero urubona rero abantu benshi bava mu gisagara ca Bujumbura baza ngaha yego cyane bakaza kuyavoma iyo basanze abantu bakabavomera bakabaha n'agasabune ko kugira basike hariya hantu none kugira ngo aya mazi ko twumva yuko benshi bayakenera kandi tuzi neza yuko turi muri rwa rugamba rwo nuvuga rwo guha agaciro cyane cyane ibibanza by'irati kuko urabona yuko ari amazi atangaje amazi ava ku musozi dusanzwe tuzi ko ari amazi nuvuga amazi y'umwami hariya kuri kote bw'ijya mu Kayanza abakaba ari nandi ava ku musozi ngaha ubona ari iki twakora kugira ngo aya mazi azarinjiriza nuvuga igihugu cyacu sindasobora kubinziri ariko murabe ingene yoza ararengana neza marana ko hari nasara agaca mw'ibarabara kandi abona yabaye mesa arataragurika nyene guys bakunzi ba Irebe Media Irebe FM ndakwara timeze neza cyane boss noneho ko kugira ngo aya mazi azarinjiriza nuvuga igihugu cyacu ko turumva yuko avuze ko ari amazi y'irati aya konto mwokora mwoyaziguriza nk'ababishoboye karaba ukuntu mwoyakingira kuko urabona ko ari mu ishamba asharukira ahantu mu ishamba ngaho karaba ukuntu yokingirwa ego urakoze cyane ego namwe murakoze guys bakunzi ba Irebe Media nakwara turi mu kazi kose byose bagerageje kubaza ko je amazi nayabonye arantungura arantangaza ndakinifuza kumenya ati mbega aya mazi yova he mbega amamuko mbega akuriki amaziki urumva yuko ujya mu matware yuko asanzwe afise ico amaze kubakenyezi yagisiguye neza ariko kurundi ruhande n'umuntu arashobora kuyanwa kujya kutunwa amazi nuvuga yo mwitanganyika nuvuga Regideso yadukoreye akayayungurura neza nyenye tumwe kwibombo urumva yuko nanyene umuntu ashobora kuyana ariko urumva naya nyene n'umugabo arayanywa maybe sometimes bikunda kugorana yes ndakwara ati rero tuzosubira no gutaha uri kumwe na Biri kuri micro byane Kamesike professional nibagire kugira subscribe bye bye.